hama ibya make up navyo byinjiyemo gute bya make up we bya make up nabyinjiyemo kubera nashaka kubikora bon nabona abagenzi banje babikora bakinjiza amahera cyanda usaba umuntu anyigisha sharanyigisha ndabitangura wabyige yakwigishije yarakwicara wabyize nk'igihe kingana gute iminsi 3 nagenda ariko arasiga nkamuraba nkamubaza nkakora gute ugatangura gute ugeze muhira ngacafata abana bo muhira nkabasiga hajya none kugira ngo usige umuntu ibintu vya mbere utangura kuraba nikihe kugira umenye ibyo musiga kandi umusige neza ubanza kwanza kuraba point Pastor ngoza kumubaza ko ari ushobora kumusiga fondote tabanje hariyo base utangurirako iyo base bitangurira ko mu gihe wewe aba udayitanguye acagira ibiheri no kuvuga ko ushobora none nk'ubu unye ushobora kuba ufise umubiri ukarigwa bijya burya buntu mukoresha mu gusiga ama make up murabukoresha ukabukoresha kuri uyu ukabukoresha no kuyundi ukabukoresha no kuyundi niki kintu mukoresha kugira ngo uyo muntu ntimuheza gukoresha mugaca mubika niki ni naye maproduit mukoresha kugira ngo mushobore koza ako kantu kugira umuntu canke muraheza gukoresha ako kantu hama mugaca mugata mukamusigisha kandi bon yaha hariho turakamesa duhejeje gusiga nka babiri tukamesa kugira ubundi nasi yo kwanduka mu byo guteka ibiraka nkunda kuronka ibyo abantu bavuye hanze baraza nyene hama nkagendayo nko nkava muhira ukagenda none gamiyone ico nyene kiratangara ivyo nkubimaze kubikora kangahe ivyo byo kugenda ukamara iminsi hama ukazogaruka kane. Salut guys, muraho mumeze neza murakomeye j'espère yuko mumeze neza mukomeye mushima Imana uko natwe dushima Imana muri BI ni Gloria Munezero nkuko mubimenyereye kuri micro nkaba ngarutse ngaha kugira ngo nshobore kubashikiriza ikiganiro twagiraniye n'umwigeme asa neza mignonne ndamwikaze muri micro ya BI TV atwidondore aramutse n'abatwumviriza. Merci. Nitwa Mignonne Mugisha ndabaramukije cyane. Okay, merci beaucoup Mignonne. Karibu. Mignonne n'umwigeme akiri muto yiyungunganya akora ibikorwa akoresheje amaboko yiwe Imana yamuhaye yashoboye kushobora kuzikoresha arateka arasiga make up aranadandaza kandi hama yashaka rero tuganire gatoya tubwire ingene yabitanguye atubwire n'ingene abigenza kugira ngo n'abandi bantu bashobora kuba bari ngaho bataratangura bashobora kwiyumvira ingene nabo atubwire base aho yahereye wahereye ryari Mignonne nahereye muri 2023 nahereye muri 2021. Okay. Wavukiye mbega tubanza duhere tureke gusimbira ku buryo ukuze wavukiye bon navukiye mu Gatumba burirayo mvayo bon c'est 9 ans et tamba mu Bwiza c'est 13 ans ou 14 ans caja huntakoma gushika ubana n'abavyeyi yego n'abavukanye cyane gose. Okay, uriga canke ukora ibindi? Ndiga nkora n'ivyo bindi byose nakubwiye. Okay, muravyumva aracari umunyeshuri mugabo n'ikibuza yuko ashobora gukora none ubuzima bw'umunyeshuri n'ubwo guca amafaranga burya birashoboka birajana bon bivana nuko iprogramme donc je byaranyorohera cyane nariga nk'iprogramme amasaha yo gufata ikaye n'amasaha yo gukora vyanje ndahejeje deja yego baramaze kubatishiriza yego. Okay, none biroro babona nitwe ndakubaza waramaze kumenyera guca amafaranga waramaze kugira kugira ngo ushobore kwiga nuko nibaza ko ubishiramo umutwe surtout ku bintu byo muri secondaire byarakorohera bya vrai utambeshe byo kwiga wamaze kumenyera amafaranga ntushobora ntiwigeze ugira ukiyumvira uti ngira ndabihebe kubiheba sinari kuvyiyumvira kwera oza nashaka ko mpeze kandi ikintu cyose bivana na objectif ufise
koroha canke kutoroha bivana na objectif ufise n'igituma uriko urabikora. objectif yari Bon, je objectif nari mfise nuko mpeze ishure nkaheze ishure umva nkora n'ivyo vy'iwanje kubera abantu benshi bakunda kuvuga ati surtout umuvyeyi wanje papa yakunda kuvuga ati ko nkoze ivyo vy'amahera nzohava mpeze ishure nzohava mpeba ishure. Umva rero nashaka ndamwereke ko ndabishobora gukora iryo shure no gukora vy'iwanje. Okay. Wari kurambwira rero waratanguye ukora wowe ufise imyuga myinshi duhere kuri uyu watanguriye ko n'uyu bon yose bisa nk'uko nayifatanije kubera naja ku ishure nariga nkongera nkiga kandi ibyo guteka nkiga kandi bya information ya entrepreneur ukagira formation ya entrepreneur. Ego byose nako nashaka ndabihereze rimwe nk'ubugeni ishure cyamba aleze rero gukora ibintu byanje atashure rero. Kuko wiyumviriye kugira entrepreneur ukongera ukagira hotelerie bihurira birahura kubera nshaka gukora n'ibyo hoteleri nshaka kugira nka restaurant nshaka kunyorohereza kumenya ukungene ngira nshafashwa na ya entrepreneuria nizi. Okay. Donc warava ku ishuri muri secondaire mutashe ugaca utaha mukongera ukagaruka muri ayo maformation. Bon nahiga rero ahantu hatandukanye nko ku ishuri niga mu Carama hama hoteleri nkayiga mu Kigobe entrepreneur nkayiga mu Saint Michel. Rero nshaka kumenya wabifatanya gute wabigenza gute? Bon nava ku ishuri 13h nkashika muhira nkakura uniforme nkambara izisanzwe nkacanja mu Kigobe. Imisi yari imwe? Oya, imisi ya entrepreneuria n'imisi ya hotellerie byari bimwe? No. Muri hotellerie naja lundi mercredi vendredi umva kandi hama muri mu Bwiza naho nahiga le mardi jeudi gusa mardi yari 13h top jeudi naho naca ntegerezwa gusiba hariyo mu Carama nkaca niga aho muri ko twayiga mu gitondo. Secondaire wayigira he mu Carama? None wacu siba ku ishuri ukaza muri formation kubera iki wahitamwo? None ntiwumva bya bindi bariko bari bafise reze urumva wari gushaka kubiheba kubera iki wumva ko ushobora gusiba mu ishuri ukagenda muri ikintu kimwe je nizeye nuko ushobora gukora ikintu ntashoboye kwica ikindi ariko byose nkabikora mu mwanya umwe. Donc mfise ikibazo mu Carama sinasiba ariko urazi ko neza ama présence nayo arakonta surtout uciga muri secondaire. Ego arakonta gusa bon aho bahageze igihe bantahura ko batangiye kunyumvira ukundi umudirecteur ukorera chaque mardi ategerezwa kwiga amasaha 3 ayandi ngacanja mu Bwiza ko twategerezwa gutangura 13h top. Umva umudirecteur umunsi umwe ko hari umunsi navuye ku ishuri ndiko ndataha navuze ko ngwaye aca arambona ndi mwibarabara ndiko ndaja ku ishuri umva aragira ibibazo aca arampamagara mu biro nk'umuntu ariko arampanura vy'abahungu n'ibiki yayibaza ngo ugenda mu bintu vy'abahungu. Bon cavuga ati hare kugira kubera nanguye kunyumvira uko reka ndamugurukire ndamubwiza ukuri ndamubwiza ukuri kose aratangara wenyine arambwira sa ivyo vyose urabishobora hagera igihe wenyine mardi acaza akambwira minyone y'amasaha ntaragera bon kubera yaciye ankunda jean kubera yavuga ko abana benshi bakaca baja mu bintu vy'abahungu n'ibiki. Bon twari babiri je n'umugenzi wanje twa Benito byose nize nawe twaravyiganye. Yego. Okay. Ututangura kubimeta en pratique ryari rero ivyo wize barabaha ama certificat mbega? Baraduhaye certificat. Urumva urafite certificat yo muri entrepreneuria urafite na certificat yo muri hotellerie. Okay. Rero nari ndakubarije wacu utangura kubikoresha ryari mu buzima busanzwe kugira ngo bitangure kuba umwuga ubicisha amafaranga? Bon kubera jewe navugana n'abantu bose twiganye hari abahungu twiganye muri hotellerie bo baje gutora kurondera certificat gusa je nanje nari nje kugira ndonke ubumenyi siwe ndonke na certificat. None nibaza ko byose biba birimo naho uzorondera certificat n'ubumenyi uraburonka gusa sico kimwe umva nshaka ndakubwira igituma rero ivyaciye bigenda umva jewe twaciye bon kubera navugana n'abantu bose sindurya muntu yaca yirata ku bandi abantu bavuye ruguru abahungu baca gutangura kubiratako jewe nakunda
twakunda kublaga tugatera inkuru mva ozo bakobwa bo mu gisagara tutavuga ati oya bavera inkuru ibiki daba oyi daba ki umva je nanje baca bampamagara je naririhiye hoteleri naririhiye mwariha amahera ngaho twariha 15,000 par mois donc baca bampamagara bafise ibiraka baca bampamagara tugende ngasha nitwaza agakaramu n'agakaye ivyo bakora byose ngasha nandika byaramfasha rero ko dusubiye muhira nasha ndabikora bijya bintu donc wagiranye umubano mwiza nabo mwigana uko bari kose wigeze bino okay hanyuma uratanguye ucuhera donc shaka kumenya byari watanguye aho wahereye duhere kuri byo guteka niyihe evenement niki kintu watangure n'uruhe rubanza watanguye gutumwa ko ugateka bakakubwira ati ibintu birashoboka urabishoboye biraryoshe apa bijya byo guteka muhira by'abantu bose tuzi duteka mugabo nk'umuntu ateka ari wo mwuga wiwe bon mutanguye ni muri je ko nari umuyuwayi cyane ko mvugiye ko nari umuyuwayi nari nakunda gukora nari umuyuwayi cyane mvuguko hari umumama yambwiye ati urabyiga yego ndabyiga ndagenda ndiko ndapima nibuka ko napimye yambwiye ngo ngende arabe ko nobikora ndabikora arashima ari anniversaire y'umwana wiwe ndabiteka iyo niyo yari iwanje naronse yampaye 10,000 umva yampaye 10,000 tumukanye 10,000 gusa mukuma yaciye yampa 50,000 parce que kubera nabikoze neza kuko atari abyiteze plat spécial yiwawe icyo uzi ubona uti specialité yiwanje ni iyihe mu bintu byo guteka ni iyihe jewe gukora amambuge urakora urumva ukora ibintu by'ama fast food nibyo muri fast food ntabyonzi nibyo ukunda gukoreramo cyane cyangwa n'ibindi urabikoreramo ibi by'indya by'inyama by'ibiki by'imiceri by'ibiki byose ndabikora mugabo wowe ibikorohera cyane bon specialité yawe cyo vuga uti na jewe ndaguhaye iki kintu vraiment ndazi neza yuko umuntu wese igituma ndabikubajeje n'abatraiteur abo bantu bose usanga bagize hari n'umukwizine wa kera arashobora kuvuga ati specialité yanje ni je ni guteka cyane hama ibya makeup navyo byinjiyemo gute bya makeup we bya makeup nabyinjiyemo kubera nashaka kubikora bon nabona abagenzi banje babikora bakinjiza amahera cyanda saba umuntu anyigisha sharanyigisha ndabitangura wabyige yakwigishije yarakwicara wabyize k'igihe kingana gute iminsi 3 nagenda ariko arasiga nkamuraba nkamubaza akakora gute ugatangura gute ugeze muhira ngacafata abana bo muhira nkabasiga harya none kugira ngo usige umuntu ibintu vya mbere utangura kuraba ni ikihe kugira umenye ibyo musiga kandi umusige neza ubanza kwanza kuraba point parce que ngoza kumubaza ko ari ushobora kumusiga fondote tabanje hariyo base utangurirako iyo base utangurirako mu gihe wewe aba udayitanguye acagira ibiheri ni ukuvuga ko ushobora none nk'ubu unye ushobora kuba ufise umubiri ukarigwa bijya burya buntu mukoresha mu gusiga ama makeup murabukoresha ukabukoresha kuri uyu ukabukoresha no kuri undi ukabukoresha no kuri undi ni ikihe kintu mukoresha kugira ngo uyu muntu ntimuheza gukoresha mugaca mubika ni n'ayahe maproduit mukoresha kugira ngo mushobore koza ako kantu kugira umuntu canke munaheza gukoresha ako kantu hama mugaca mugata mukamusigisha kandi hariho turakamesa duhejeje gusiga nka babiri tukamesa kugira ubundi nasi yo kwandurwa hama nta manza nazo urasigamo umuntu afite urubanza ruri classe cyane umaze gusiga yari afite urubanza rumeze gutya nuwambere yasha nasize umuntu uvuga ati wa mbere dode mariage sinagusiga umaze gusiga muri dode mugabo wararonse feedback byagenze gute bakubwiye gute wamusize ubwo namusize bambwiye ko namusize neza kuko hari umuntu ashobora kuza akubwira umusige umva akazana akakubwira umusige gatoya agatsiro gato
ukamusiga karimo ayene akabwira ati ngo yewe sinakubwiye aka umusiga ngo akagereranye umva none muri ivyo nyene ereka ndiko ndakubaza intambamye no muri bimwe vyo guteka navyo nyene ni bene intambamye nazo mu bantu basiga make up mukunda guhura nazo kuko urumva ubikora vyose n'imyuga ukora igize urakora ivy'ama make up urakora nizo zo guteka abantu basiga make up naho bakorogara cane abo ugiye gusiga ico umaze kubona babakoroga cane mu bintu umva ibyo akubwiye mbashobora kubwira ati nsiga ukambwira shaka ndagusige tiro nini canke gatoya canke akagereranye agaca kubwira gatoya canke akagereranye ukakamubwirira agashubwiza ngo yagakureko ngo pana ngo kageze ino ugira rya yuko urumva agaca atabura umva namba ko batafite amahera canke bashaka kugira kuruhisha muri iyo kanone namwe iyo bariko barababwira gutyo bica bigenda gute uramubaza uca ubikora gute canke wewe muri wowe hari ico biperturba muri wewe umaze kubimenya nta na kimwe umaze kubimenyera gusa uramubwira ati mbwira ntidukorogane mbwira ushaka ngire gute kuko jewe ndafise udufoto ndagushira ngaho utoratiro ndagusiga nagira wowe ni wewe kurya wavuze turamuraba umuntu ko maba ari wowe wikoreramo nka jewe umbwiye ngo ndagusiga ibimeze gute vyo hava bincanga kuko atavyo nigera nsiga ndakweragira amatiro basi kungena bacoye kuko hariyo niko atako nazanye kila muntu wese arafise ukungene ashaka style yiwe ya tiro imere rero uje ndakubwiye azishaka ndagusiga imeze gute nawe atavyuzi birakugora ariko kurabiraba ushobora kuvuga ati ukahitamwo iyi canke akanya karashaka kumbera cane karambere okay hanyuma none uraronka ibiraka bikwiye nko mu vyo guteka ubona gute ibiraka urabironka mu vyo guteka ibiraka nkunda kuronka ivyo abantu bavuye hanze baraza nyene hama nkagendayo nko nkava muhira ukagenda none gamiyone ico nyene kiratangara ivyo nko bimaze kubikora kangahe ivyo vyo kugenda ukamara iminsi hama ukazogaruka kane wambwiye kuri n'umudandaza mbega nakwibiye kudandaza naho ndandaza ibi ndandaza ibintu vyo hasi ku bakobwa n'abahungu dansitiye suve amaboka n'ibintu none gaminyone ubuhinga akanurushije abandi bantu kugira ushobore gukora ivyo bintu vyose kubera iki wigwanako cane gose kuri urwo rwego wakuze mu buzima bugoye cane nikihe kintu kigukusa cane gushobora kurondera amafaranga y'isoko jewe nta buzima bugoye cane nabayemo gusa umuryango wacu ntutunze cane umva kandi bisaba ko ufise imyaka 20 canke irenga utangura gukora ko abavyeyi babo baba bashaje bagiye bakora saza kugira nawe muhira kugira 5 mu bana wize donc okay warukoze rero abavyeyi baba bariko barakura hama bisaba ko nanze rero hagera igihe ndabarera umva rero sinobarira ndyama nzuba bisaba ko nkora kugira nzofashe umuryango wanje wejo mfashe kandi n'umuryango wanje wo muhira cyumvira ciza cane gose mugabo urabona ko bizobandanya bikorohera canke uravuga uti nzotrasa hamwe ngume anye honyene ndeke kuguma donc uje mu rudandazwa uje mu vyo guteka uje no mu ntuze urabona yego naho umuntu ashobora kugira amadiri menshi surtout ku bakobwa biragorana kugira ngo urabona yuko bizokorohera canke uriyumvira ko uzohava umunsi umwe uhitamwo hamwe ubu kubera ntararonka ahantu mvuga ati ndicaye canke nakoze ibintu vy'iwanje personnel mva ndacagenda nkorera urya gusa ndafise Imana ifashije nkaronka ahantu nyene hiwanje shira ka restaurant urumva urifuza kuzogira vision yawe ni iyi ndashaka kugira restaurant imeze gute amarestaurant atandukanye wifuza kugira restaurant imeze gute yo gufungurira abantu rero kugira ngo ushobore kuzobishika kubona ko ukeneye iki kugira ushobore gushika kuri ivyo wifuza icambere nkeneye nuko umunsapotinga kugira ngere ku vyifuzo vyanje kugusapotinga uvuze kugusapotinga bagusapotinge gute nk'uko nyene nkaduhamagaje kugira n'abandi batubone kugira ejo bazoduhamagare nk'ivyo
byonyine bon nicyo cyonyine ubona ibindi- gikenewe kugira ngo ushobore gushika donc basi kugira ngo ubona uzokora gute kugira ushobore gushika aho wifuza we kugira restaurant kugira ube umuntu nyene uvuga uti aha naricaye ubunye ndabona basi naho amahera atahagwa ubona uti ubunye naje ndiko ndaza vraiment ndifuza ko wambwiye kare turiko turavuga nti je sinkunda gukorera abantu kugira uzoreke kuzuraronka ibintu byo gukorera abantu uzovuga uti nanje ubungira nikorera hama nangaje abantu ubona wokora gute kugira ushikaho onye bisaba ko ukora cyane nyine nkaronka ibiraka nkaziganya amahera ku buryo hazogera igihe mvuga ati aha byo gukorera abantu ndahagaritse ntangure gukora byo wanje ashobora gushyira kuri iyo restaurant nk'ubunye amashuri uraheze urakonta kuzokwiga university nize university nokugayo mw'ijoro kano ku murango ku murango ushaka kuguma wiruka n'amafaranga none nk'ubutegekanya wewe niba waramaze guplanifya ubona ni waheze byo kw'ishuri biravuyemo uzoshobora gute cyangwa gute mu mezi nk'atanu ya mbere dushike muri Decembre basi kuko niba uzokwiga mw'ijoro ntibazoba baratangura mwenge ku murango urabona ubu amahera mu gatondo arancika amahera mu gitondo arancika bijya byo kudandaza mba ndandaza ku murango gusa udandariza hehe mbega nawe kumutakura nyine kumutakura aho ubaye ukabigenza uja mu isoko uja kumutakura kubarabara mfata imeza nkatereka amasaneka ibyo bindi by'iwanje nkaca nicara urumva amahera yo ku murango uvuga uti arancika umva mba ndi ku ishure isubu wumva ko nzoza nkora kuva mu gitondo ngera mu joro amafaranga ya mbere uranusa amafaranga menshi cyane menshi restaurant warayigize ni kihe kintu wifuza kuzoca ubwira ikintu cya mbere nifuza kuzoca ngira uca mpamagara urundi rwaruka urundi rwaruka nkabigisha nkongera nkabereka aha kugira ngaha nakoze ukuntu nkaba ndazi neza ko abigeme dushoboye cyane uzofasha abakobwa none gusa kubera kari ushaka kuzoca kubera ko ndi umwigeme bisaba ko mvugira abakobwa cyane kubera ego ne kubera ikari bo uhisemo kuvugira kubera aribo badakunda gukora cyane kubera abakobwa bamwe barakunda kuvuga ati ko badashobora gukora ahubwo nibo bakora bisaba ko nyabo babone ko bategerezwa gukora kubera uri umukobwa uri kuragera haruguru ufite tranche uzogenda kubaka urwawe none wiyumvira yuko nk'ubu ugiye kubaka urwawe umaze gushyiramo n'inshingano z'urugo bizokorohera kuguma utarataza uko nyine ubigira wiruka mu rudandazwa uja mu byo guteka uja mu bya make up uronderera hose nk'uko nyine bizokoroha canke naho uvuga uti nzogera kugira mariage ari uko hari ibyo nakuye mu nzi none si uko nyine hazogera narose ikintu mvuga ati iki nicyo kintu ngira nibaze ko cyane nakubajije kare rero ntiwari wakinyishije n'icyo nashaka ndakubaza no ushaka kuzoca uretse biriya byose kubishira icyo ushaka kuzoca ukora conyene ni iki icyo ukunda cyane muri byose ni iki nkunda byo guteka murabyumvise abantu abegereye minyone cyane baratomboye bazoza barajya imfungurwa zimeze neza ego ubundi bose tuzokorana ngira ngo tuzogusanga aho watekeye kugira ngo tugende tunabiguse tubyumvirije ego none adresse aho ukorera kugira ngo n'uwundi muntu ashobora kukurondera niba ari ushaka kuguha ikiraka azokuronke gutora gute adresse sindaronka ahantu mvuga ati aha niho nkorera basi ko nakubwiye ko ndi umunyeshuri gusa adresse yanje nimero ya telefone ndafise Facebook abashaka abandondera kuri Facebook nitwa Loxilor inde Loxilor kubera iki wahisemo iyi kubera narikunda Loxilor kuri YouTube nitwa Mugisha Mignon izina ryanje na chaîne YouTube nitwa Mugisha Mignon na Instagram nitwa Loxilor
TikTok Loxilomba ibintu byose ni Loxilomba kuramo YouTube hanyuma nta nimero ushobora gusiga kugira ngo umuntu niyagukenera kuko urumva iby'amarezo sosiyete bose babikoresha kugira ngo umuntu niyabona iyi emisiyo akazogukenera akaguhamagara ati shaka ko ube gukunda guteka uteka nk'ibyo kurya byo mu mwanya uyu mu rubanza ubwo ari bwo bwose yego bivana nawe gusa mbega bijyanye ntumenye uti nshobora ikinyorohera guteka bivana na bije uwo muntu yatanze yo guteka amafaranga yatanze kugira umenye ibyo uteka n'amafaranga yatanze kandi n'abantu azokwakira mugabo ni mahone watanze kugira ngo bazashobore kukurondera 68 67 12 98 68 urakoze cyane rero tugushimire kandi kuhaje cyane kandi na bonne chance mu byigwa byawe bandanye utera imbere hanyuma uzobibandanye peut-être no muri université ucuja muri faculté ivyigisha kugira ngo ube umuprofessionnel nyene wa nyawe ego sitwari message wose igira abandi bose abatwumviriza abakobwa nka kurya wavuze n'abakora nk'ibyo ukora message ya mbere ushobora kubabwira ni uko nk'abakobwa bicara barindiriye ababyeyi babo babagurire cyangwa abasheri bisaba ko bobo bamenyere gukora kuko nabo bahungu bavuga abahungu kwanza bakunda abakobwa bakora kandi bakunda kuguma basabwa rero basigaye bimana bakore bamenyere gukora uko umenyereye gukora nta kintu na kimwe n'uzoba umugabo wawe azokubaha ntazo gukengera kubera abazi ko naho azopfa uzosigarana urugo rwiwe neza yego urabyumvise message iri claire nibaza yuko ibyo minyone yavuze mwabyumvise muzomukenera adresse yatanze n'amarezo sosio akoresha uko yitwa muzomurondera rero murakoze cyane abatwumvirije mubandanye mugira subscribe mugire share hama mugire na commentaire ku biganiro byacu mukaba imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye